Shishikari kwazigama kandi wegere imigisha reka rero tubahe ikaze mu biganiro bya Kadirima FM ndazi ko ndishimye kuba dukurikirana cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura no mu cyumweru cyo gisagara turi kuri 88 n'ibice 6 mu gisagara cya Bujumbura turi kujana n'ibintu bitanu mu ntazo hagati mu gihugu ariko kandi tugeze ku saa 3 zirenze iminota 8 hano muri studio za Kadirima FM ikiganiro janda muzamuzi ko ari ku munsi wa gatanu kwa gatanu rero twarababwiye yuko kuva saa 3 gushika saa 4 turatuhereza kanya mu kidagadura ningo kandi gishobora gutumira abatumire baba ririmba gospel canke indirimbo nako umuziki cyo bita profane uno munsi rero turi kumwe n'abaririmba gospel no kuvuga indirimbo zihagiza Imana utu turirimbo rero muriko murumva n'uwo mugwi nabo tukaba turi kumwe hano muri Kadirima FM uri kwadufasha muhinga bw'ibyuma nyine banariyo niyo kwadufasha kugira ngo bishobore kugenda neza ariko kandi banari nabibutsa yuko mushobora kudukurikirana muciye ku buhinga ngurukana bumenyi aricyo bita internet aho twabwiye yuko uja ku murongo ukandika hariya za Google urutonde neza cyane uca wandika Radio Garden maze kwandika Radio Garden hacaza amaradiyo menshi maze muri amaradiyo rero batujya muri recherche cyangwa research bibana nuko ushatse wenyine ugaca wandikamwo Rema FM ushoze rero ukadukurikirana no kuvuga rero mu mabiho atandukanye uradukurikirana neza eka n'abari hanze nuko tumaze imisisiro bari muri za South Africa hariya muri Etats-Unis d'Amérique batugeze ko turakurikirana hariho n'abari muri Mozambique n'abandi bamaze kudukurikirana ni Dar es Salaam abose rero turabashimira mugire ibihe byiza tudatevye rero reka tumira amategatonya biza karimbo ndetse tugaruka tukanze abo turiko Ikinuchiza ngo wemegwe n'abantu ahubwo kora icyo wahamagariwe hama Imana ikwemere rimwe n'izo kwemeza imbere y'abantu isaha ikagera amazi ikakwishura nshuti yanjye ntugakore ikinuchiza ngo wemegwe n'abantu ahubwo kora icyo wahamagariwe hama Imana ikwemere rimwe n'izo kwemeza imbere y'abantu isaha ikagera amazi ikakwishura korera Imana uciye bugufi abarizo kwemeza nawakoreye Imana ngo yikorere amaboko nta n'uwigeze imbaramaza korera Imana uciye bugufi abarizo kwemeza nawakoreye Imana ngo yikorere amaboko n'uwigeze imbaramaza turi kumwe rero n'abaririmbyi batatu hakaba harimwo umudada umwe abagabo babiri cyangwa abasore babiri bivana nuko ubishatse ariko rero reka aduhere ku mudada ari hano turaguha ikaze mwakoze n'amahoro twashima Imana we witwa nde witwa niyo gushima Happy niyo gushima Happy niyo gushima Happy musanzwe muvuka he tuvuka mu ntara ya Makamba komine Nyanzarake n'ubu rero waje mvi Makamba oya ubu ntuye mu mirango ya kabiri mu Kamenge bo mu mirango ya kabiri mu Kamenge yego akarimbo ndiko ndumva harimo ijwi ryawe yego kitwa gute sinzi uko bigenza ntuzi uko genda bigenza Imana urakoze cyane iranda rwiwe rero hariho ubundi nawe kujya ninde ni Silas Silas
ego Silas ruhande ya Silas naho hari yitwa nde Ntakirutimana Eric Ntakirutimana Eric ego nuko abo batatu rero nibo turi kumwe hariho Silas Ntakirutimana Eric Happy nabo batatu turi kumana muri studio za Radio FM. Reka duherere kuri Ntakirutimana Eric. Ntakirutimana Eric, iyi ni kohare, ni timu, niki? Ni groupe y'umuryango. Ni groupe y'umuryango. Naco gituma yitwa Happy Rick Family Senior. Yitwa Happy Rick Family Senior. Wosigura bariko baratwumva? Bariko baratwumviriza. Happy ni madame wanje. Aha, uyu muri kumwe ni madame wawe. Yego, hama Rick Happy Eric Happy Rick Eric ni jewe family n'abandi babiri dusanzwe dukorana umurimo w'Imana. Twagiye hamwe rero kugira dushobore gukoresha ingabire Imana yaduhaye biciye mu kuririmba. Urumva rero mu muryango umwe. Yego. Mwabitanguye ryarika Eric? Twabitanguye mu kumunani ku mwaka uheze kuri byatanguranye na mariage wanje mwize mariage na Happy mwaci mutangura rero uyo mugwi kuko uyo mugwi niwo twari twaorganije kugira uririmbe ndimbo zo muri mariage ko mariage yarimo concert dushaka kumare tubandanya kubera ko abantu bace badutera bavuga ati wo mugwi bandanya ahubwo mbona bimeze neza cyane mu muryango umwe bandanya uko nyene rero mugume muvuga ubutumwa biciye mu ingabire Imana yabahaye. Ego none indirimbo ndumva zimeze neza zikoze neza studio nano mukorera muri yayi? Oya nta indi studio dukora nk'ubwo ariko tuzikorera mwebwe nyene murabarimvyi kandi mukaba producteur? Ego nkaba tuzikorera muri studio yitwa Hope Studio mugabo ariko tuzihinyanyurira. Aka karimbo ndiko numva rero na Happy urumva na Happy mugakanditse ko Epic Family twebwe urumva muri Epic Family hari ukuntu tubigenza turavuga ati bivanye na message dushaka gutanga hari gihe tuvuga ati reka message itange uyu muntu umwe akayitanga mugabe iyo ndimbi ikaba ari ya Epic Family Senior mugabe ikaba yatanze umuntu umwe mugabe ikaba ari ya Epic Family Senior. Iyo message yatanze madame mugana n'abandi hari izindi message bagiye batanga havuye mu je gusa kubera ko ndirimba base. Ego indirimbo ninde yanditse? Ni je nayanditse. Kuyiyumvira naho kuko madame wawe mbere ririmbi ninde yiyumvira? Kuyiyumvira turafashanya mugabo hanini je munda kuja kurondera melody muri studio hama nkarondera n'amajambo bagaca baza rero tugafashanya mu kuririmba. Imbere ko tubandanye kadusabe man nariyo hari asubiza inyuma hayitangura ino ndirimbo hayitangura kugira ngo tuyumvirize neza. Indirimbo yitwa gute? Ijuru sinyabarega. Ijuru sinyabarega. Yego. Ushobora kurara uryamye abandi baraye banyagirwa ushobora kurara akarimbo abandi batubitse umukanda munda ugisi ntisakaye nawe byahinduka ukanyagirwa wakoreye kwisi ngo yunguke bose barinda bapfa barondera ugisi ihembasero nta muhinga n'umwe wo kuyibako umuhinga n'ukorera Imana akareka guhahamira iby'isi akuzura kundesa dusaba agakunda busanda cyanguye gerageza
nzopfe guhindira uwo ari we wese utarikoreye ngo utege umuriro tubeshe Imana ngo turasenga ijoro dukorere sinyabarega Imana nzopfe guhindira uwo ari we wese utarikoreye ngo utege umuriro n'amafaranga turondera tawe tuzoyajyana abenshi bahamye iby'isi kandi bigiye gushirana nayo ikibabaje abasenga ni benshi ariko ububi bukabandanya bwiyongera tudakijijwe Imana izoduhana yo yica urubanza itarenganya ijoro dukorere sinyabarega Imana izopfe guhindira uwo ari we wese utarikoreye ngo utege umuriro tubeshe Imana ngo turasenga ijoro dukorere sinyabarega Imana izopfe guhindira uwo ari we wese utarikoreye ngo utege umuriro ijoro dukorere sinyabarega Imana izopfe guhindira uwo ari we wese utarikoreye ngo utege umuriro tubeshe Imana ngo turasenga ijoro dukorere sinyabarega Imana izopfe guhindira uwo ari we wese utarikoreye ngo utege umuriro Mana icyo ngusabye urampa iherezo ryiza Mana urama kurangiza neza akarimbo karandyoheye cyane akarimbo karyoshye ni akanyana mbega burya cyangwa kaheze turabanda ariko bikomeye cyane hanyuma Happy aca tugira akapera gatonya kugira ngo twumve ko ari we koko yiririmbye byo dufasha cyane kuraruriye neza abandi baturitse umukanda mu nda bugisi ndisakaye nawe byo hinduka ukanyagirwa nawe ukoreye ku isi ngo yunguke bose barinda bapfa barondera bugisi ihemba zero nawe byo hinduka ukanyagirwa ati umuhinga n'ukorera Imana ati si ihemba zero ego isi rero ntacyo guhemba nta na kimwe nuko rero akarimbo muriko murakumva murumvise ko akarimbo keza akarimbo kamateka ati n'akarimbo ka Happy Rick Family ni Happy Rick cyane Happy Rick Family Happy Rick Family Senior ako senior nako rero kaza ka senior twe urabona turakuze tuzoronka n'aba junior rero ni urakoze cyane nuko rero mwumvise aba nibo batatu turi kumwe no muri studio bariko batuzana indirimbo ziryoshye indirimbo zimeze neza ati rero uyu mugwi wavutse imbere yuko Eric agira mariage ati kubera bari bateguye kuririmba indirimbo bazoririmbira abageni ati munyuma zaho rero ikibaheza birabandanya ati n'ubu rero baracabandanya kugira rero mubandanye muririmba tangorane mufise mwaba mufise umuntu bafata umugongo oya ntaho turaronka kiretse nkarema FM nkuko mwabigenjeje mukamwa dutumiye
abadufasha ni nkuko Nkarema FM yatwiyumvira kikadutumira nk'abadufashije cyane kubera ko badufashije gushikana ubutumwa bwacu kure. Haro nabandi nyine bama batwiyumvira ko akadutumira mugabo gikuru kujanye n'uburyo nta muntu turaronka ashobora kuba yoduha uburyo ushobora kuba bwodufasha gukora. Ego none mufise umugambi wahe n'uwo mugambi mufise kujanye n'iyo groupe yawe? Twebwe umugambi wa mbere dufise si wo kurondera amafaranga, si wo kubicisha mw'amahera. Umugambi wa mbere vision yacu niyo kuvuga ubutumwa. Ni naco gituma ino ndirimbo uri kurayumviriza ifise amajambo akomeye cyane avuga ati ijuru dukora ntabwo ari nyabarega ngo Imana nguzopfe gwindara wari wowe wese uticishije bugufi ngo uyikorere Imana ntizoraba ngo igire imbabazi ngo yongowe ngo kora ko ngo warumeze ukungu ingongo warasenze umva izocisha nyine umukuri. Ni byiza rero ko leta uyikorera ubwo ntimwe tuyibesha ko abantu benshi bavuga ngo barasenga mu gasanga ububi buguma bwiyongera ugasanga guma bankana batukana bashwana bagira iki kandi bitwa ko basenga. Urumva rero no kwihana tugakizwa. Iyi ndirimbo yafise clip video irayifise nkuko baba yifuza baca basimbira kuri groupe kuri YouTube handitse Happy Family Senior. Usanga ko ino ndirimbo niyo nyene rero hari oya ucobone nini baca babona indirimbo nyo zacu zose twagiye dukora. Umugabo iyo niyo ndirimbo tumaze gukora video. Reka dusimbe kwa Happy gatonya. Happy nkuno munsi hamwe hoza abandi bantu baririmba indirimbo nyene zihagize Imana izi gospel bakavuga ati dushaka ko turirimbana wokwemera? Sina kibazo n'ubemerera twese turabatahanye. Uwo basaba iki? Icyo nabasaba ni ubumwe kuko urabona benshi bakunda gusaba ibintu by'amafaranga uba umutamaye kagitu kidogo ntabwo twofatanya ariko je nta kibazo nubafasha. Dusubire kwa Eric. Eric haje umuntu ashaka kwifuza kwinjira muri groupe yanyu hasabye iki? Muri groupe byogorana. Bituma byogorana kuko bisaba ibintu byinshi. Kubera ko ikintu ca mbere ko iyi groupe ntabwo ari ya groupe usanga ari zazindi umuntu yinjira muri groupe kubera ko abonye muri mbaneza cyangwa kubera ko abonye hari intambwe muteye. Twebwe ikintu ca mbere twisunga no kubona mbere uwo muntu afise ingeso gute, n'umuntu ahabaye bimeze gute, abanye gute n'abantu, mbega igitumye aja muri korale muri groupe ni giki. Kuko abantu benshi baja muri groupe kubera ko ibishobisho kubera ko yumvise muri mbye kumva aryo bagacaza ugasanga umuntu uzotuma muri mu wanyu utera imbere ugasanga nuje kubatuma musubira inyuma. Twere wogomba kuza ko twifatanye two mwankira mugabo twe twisunga ibintu byinshi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ntiyanka abanyabyaha yankiki. Oya sinavuze ko aba ari umunyabyaha. Oya urumva je nyene adafise ingeso nziza no se umunyabyaha. None kana twe turabanyabyaha. Nta muntu umwe ngaha kwino sahari twese turabanyabyaha. Ego ni vyiza. Urumva rero umuntu ashaka kuza iwanyu mubanza kumiga mukabona icyo uko ameze uko yigenza mu kibano mu muryango. Ego nivyo vyiza cyane gose n'ubundi bavuga ngo ibikorwa by'umuntu nivyo bimuranga. Ego reka dusubire wavuze ngo nindi burya ni J Silas. Ego reka Silas wewe urumva Eric we yagize uyu mugwi kubera Happy. Urumva amaze kubaka na Happy bashibagira umugwi umwe. None wewe ico gihe wari hehe? Wewe wagiye muri umugwi kubera Eric cyane kubera Happy? Mu bisanzwe jewe nari nsanzwe nkora na Eric ko dusanzwe dukorana ahantu hamwe. Ariko amaze kwiyumvira gukora uyu mugwi yiyumviriye ku bantu ba hafi nyene aravuga ati kwanza nsubiye inyuma gato kuri mariage yarondeye abantu bamufasha abajene bashobora kuba bamufasha ibikorwa nyene akiravuga ati rero ko twakoranye ibikorwa bikagenda neza turabona ko ibintu bituherera ngaha aca hitamwe rero kuvuga ati reka tubandanye dukorana kuko mariage yiwe yari igizwe n'indirimbo nyinshi cyane twebwe rero twari duhari turirimba sinzi ko warumvise agakuru twari duhari rero turirimba abantu rero baca barutera intege baravuga ati rero ntabwo mwohereza ngaho uyu muryango vraiment turawishimiye cyane bicaye ngombwa ko duca Eric acavuga ati reka tugumane dukora bicaye ngombwa rero ko dukorana jewe ncanisangamo harimo n'ubundi nawe nyina barimo gusa rero n'abandi
bamufashe muri mariage ariko ubu ngubu batari hano bivanye n'ikirere usanga tutari hafi na hafi ariko mu bisanzwe uwo munsi wa mbere niwo yavuze ati reka tugire gute reka dutangure iyi groupe yacu tuyizamure guhera icyo gihe cya mariage niho twatanguye yego kuri icyo gihe niho mwatanguye uno munsi mugeze ko indirimbo zingahe bo indirimbo tugeze ko uyu munsi bo si indirimbo nke ni indirimbo nyinshi uravye donc uravye igihe twatanguriye naho tugeze indirimbo tumaze gukora ni indirimbo nyinshi uravye icyo gihe kuko urabizi ibintu by'indirimbo biravuna kugira ngo indirimbo ishobore kuba yosohoka biratwara uburyo bigatwara umwanya n'iki yego nubwo natwe tubyikorera urumva ko turashira mu mwanya mwinshi cyane kandi n'uburyo burajyamo yego eko muravuze ati uburyo burajyamo kandi mukaba mwatubwiye ko mutararonka ababafata mu mugongo no kugabatera uburyo nuko buryo bugenda gute kugira ngo ubonekane mu bisanzwe urabona ko Eric amaze kugira mariage yarabaye umugabo kandi urumva ko twari umugore oya yarakira umusore okay mbo arashiramo intege nyinshi cyane kubera ko urabona ko imaze kuba umugabo ubona kure hari ukuntu abarondera cyane kudusumba hariho ibintu byinshi rero tumushimira nkatwe muri groupe agenda dufashamo ashiramo imitayi yiwe cyane yego natwe turagerageza tugakora uko dushoboye ariko urumva wewe arakora cyane kuko ni nawe umuntu mukuru aturimo nawe mugabo aturimo mu bisanzwe rero kubera ko uburyo bwinshi busabwa usanga igitsigiri nyamwinshi ari we yagikoze Happy wewe uraronse umusore yitwa Eric araje kukurisha arakubwira ati tugiye kubakana urabyemeye wari witeze yuko muzavamo cyangwa muba baririmbyi cyangwa wewe aho wari usanzwe uri ari Makamba wari usanzwe uri muririmbyi aho nari nsanzwe mbana cyangwa ndi muririmbyi ariko mu byo nategekanya narashira mu ntego yuko nzobandanya kuko nawe yarasanzwe akora ibintu by'indirimbo okay arumva rero bice binyaruka cyane gose ego ariko wari witeze ibi inye uri kurabona wari uvyiteze oya iyi groupe nayo niteze ariko ku ruhande rw'iwanje nyene kuri arasanzwe bisindabirana yo kuririmba nawe bikaca bihurirana nawe akora ibintu by'indirimbo yego Eric webi wari uvyiteze gusa jewe ijyambere na mbere namye nyene mfise iziroto zuko nzogira umuryango uvuga ubutumwa biciye mu ndirimbo rero naranabisengera cyane kugira Imana izimpe umufasha twoshobora kuba twahuriza hamwe kandi akaba afise niyo ngabane yo kuririmba benshi barabizi ntibiba byoroshe mugabo byarabye novuga ko byanshobokeye ndabishimira Imana cyane kuba naciye ndamufasha azi kuririmba n'abandi bagenzi banje nkaca sanga bafise iyo ngabane ariko tuca tuja hamwe tugakora umva je naciye nsanga basoje indoto zanje rero none Eric nk'ubu yoronka nk'akazi nk'igitega yaronse akazi igitega akaba agiye gukorera igitega arani kure mugabo igitega kacaro nka yundi mugubwe ati twebwe twarakumvise muri amajurinda neza ure tugiye tukugure tuzoguma turirimbana gusa tuzogumuririmbana natwe dusinyana amasezerano nta nuzosa kuririmbira tuzoguma turirimbana dusa twebwe wovyemera oya sinovyemera bazi gituma ntavyemera kubera ko mu murimo w'Imana ntibarinda kumugura kuko umuntu afise igiciro kinini imbere y'Imana ntoronka amafaranga wamugura ahubwo gusa bo bisaba ko bashaka ko bokorana kubijanye n'umurimo w'Imana bateze igikorwa imbere aho sawa naho nyene rumva ubwira umuntu yinjira muri korale ikintu yisunga mbega iyi korale ikurondeye kora ko gusa ikuzi kwijwi gusa cyangwa ikindi kintu tumye kurondera hariho abantu baba bashimye ijwi gusa urabona nk'abantu nze nk'abareyisi burya bari basanzwe baririmbye bari bafise amajwi abantu bakavuga ati uyu muntu nacaza cubandanya umuziki we wowe ushobora ufise ijwi ryiza biriya cyuheba cubandanya numva rero bigashika nko rero Happy nawe bakamushima ijwi ryiwe bakavuga bati ufise ijwi ryiza we bishaka uzobana turirimba muri twebwe oya je numva tutobemera bashimye ijwi gusa numva tutobemerera kubera ko muri korale ntushima ijwi ahubwo ukunda umuntu aje yumva ko ashaka gukora umurimo kubera ko hari abantu benshi bazi kuririmba mu ugasanga hageze muri korale ugasanga ntibigenda neza kubera ko
utugeso tunutu n'abandi baca biyemera urazi ko uyu murimo wo kuririmba Satani yawukoze cyane utusanga barivyo benshi biyemera ati kora kinzi kuririmba akagenda nyene yumva yagaye twejo iyo ntumbero ntituyishaka nta nibi byamabiza muri Epic Family ikintu cya mbere dukunda abantu ko korana umurimo ariko dushize hamwe twumva turi bamwe muga makorari menshi uzosanga hari utugorane bakunda kugira ugasanga nimba nakaririmbye uyu mugenza njarashavura ngo kuri kinaka kumarimba wenyene ugaca usanga muri korari hari ibintu bituma badatera imbere kubera ko ntibaragira icyo bita ubumwe korari rero nimba ibiya bifise ubumwe iyo korari yo iririmba mu vrema murakoze cyane ka tunatumira amate duheze tugarukana muri studio. tumeze nk'abari mu rugendo uririnda gusuzugura abantu uko ari kose mwubahe kuko udashobora kumenya ejo hiwe kora neza maze wirenganire ukore neza ukayisanga imbere igahezagira ikakwicarika ahakomeye korera Imana we korera Imana ikorere uciye bugufi kora abarizo kwemeza nawakoreye Imana oya wayikorera amaboko oya nanuwigeze imaramaza kora korera Imana ikorere uciye bugufi kora abarizo kwemeza nawakoreye Imana oya wayikorera amaboko nanuwigeze imaramaza korera Imana uciye bugufi abarizo kwemeza nawakoreye Imana wayikorera amaboko nanuwigeze imaramaza. Nuko reka tubananye tuyaga Eric mufise indirimbo zingahe gushika no muzi ni nyinshi cyane zirarenga 10 n'izindi kuvuga kora ko twegwe dukoze nko namusa ariko usanga twaririmbye ko tusanga turayibitse uko nyene ni keshi ndukona no guharura kubera ariko izo watuzaniye nizingahe izo twabazaniye zirarenga 10 yego ego indi usanga kenshi hariho imwe iserukira album cyangwa itwara album ni album none imwazanye ni album cyangwa hari zisigaye kugira ngo muzokwiza album oya twe kuntu tubigenza novuga ko hari zisigaye kora ko twe tuvuga ati iyi ndirimbo izi ziraba ya album bivaye nuko twazikoreye video mugazi ki audio ntiduharura audio ntabwo duharura mufise video zingahe dufise iyo nyene imwe gusa ijuru sinya barega nimaze gukorwa video izindi ntizirakorwa video urazi ko bitwara uburyo bwinshi nawe urabizi kuko nawe ndiko ndakora abamenga woririmba sinzi wewe ko nta korari ni muririmba oya nta korari ni medirimbamo ariko kuririmba ntoririmba ego reka dusabe rero abariko baratwumviriza bari hirya no hino ni kwa gatanu nkuko musaba mubizi kwa gatanu umunsi wo kwidagadura umunsi wo kuryoherwa ariko ari tugire tuti mutwakure kuri 31 amajana 440 amajana 220 mutwakure kuri 75 amajana 956 91 kugira ngo mugire ico mushikirije bano baririmbyi bari hano muri studio mamaze ko rero ko ari batatu tutatevye reka ngira ko some ubutumwa nakwegera rero niyo nkuru Raimo avuga ati mukurukuru abo baririmbyi turabateye intege ati ni babandanye barashoboye bakenewe ati hakenewe ko botegwa intege barakoze cyane ego turabandanya ubundi butumwa niyo nkuru Raimo yanditse ubutumwa kabiri ego reka twabusomye ubona bavuga ati bite mukurukuru ati mumeze neza ni DJ Renoval hari ya kumusenye ati mutama ati mu ntara ya Bubanza
niko ndabumviriza neza duciye ku ijana n'ibice bitanu. Wona wono batazira Baki John ni umusaza humuye aririmba akaba ari se wa Patrick Sone. Ubu rero akaba ari hariya mu ntara ya Cibitoke muri komine Mugwi. Avuga ati janda Rema FM n'isumba zose ati ndamukiriza niyo gushima happy ati urafise ijwi ryiza kandi urabishoboye. Ati nimubandanye mukorere Imana rero ibahezagire. Amina. Turabandanya nawe avuga gute avuga ati bite ngaho kuri sumba zose nitwa Bosco ku Musenyi kuri salon kwa Pipes ati ndumva abato kuko hariyo benshi bagenda bazi ko bagiye kubironka amahera ngo ntuzazoca ntumira ntuze niyagira igikorane nzoce ngenda bampa amahera namwe mukamwavuze ati ntimushira amahera imbere wewe ubahanurike ku bantu basanzwe baremba gospel nk'ibi byacu babanze bamenye itandukaniro ryo kuririmbira Imana no kuririmba indirimbo z'igisani z'isi z'abakobwa z'ibiki n'ibindi murayibona bandanye itandukaniro rero iyo uri kurakorera Imana ngaha ku isi ntabwo ucura nk'impembo TikTok aho nyene bitandukanye rero n'iby'isi uja kuri scene bakaza kukwinjira amafaranga ku amasponsor donc kugira ngo uje mu kirori cy'umuntu ukarinda kuri amafaranga rero biratandukanye twebwe rero objectif yacu niyo gukwiza ubutumwa kwisi yose rero ico mpanurira abantu baririmba gospel babitandukanye bino bintu nimba bariko barakorera Imana koko bayikorere bazi ko hari gihe kizogira bagahembwa yego none uvuze ati ntimukorera amafaranga uhoza nk'umuntu akavuga ati muzozi Gitega cyane Makamba niyo mbona nta déplacement mu musaba mbo iyo uri kurakorera Imana hariho imigisha ico bita imigisha yiyongera kuri ca gikorwa uri kurakora n'akaruro nk'umuntu avuze ngo tubadutuye muri concert hama bikaba ngombwa ko aturihira déplacement twe twogenda nta kibazo kuko urumva ni wa murimo nyene kandi n'umuntu ubona nkawe ngo watubwira ati kubera ko mwakoze neza tora umuriyoni genda ntabwo dushobora kuba twohanga iyo ni yamigisha yiyongera kuri ico gikorwa c'Imana. Murakoze cyane reka tukitire kwa Happy naho dusa n'ariko bararangira Happy ufise ijwi ryiza bose bamwe bandika bavuga ko ufise ijwi ryiza ubuhozo bose kwavuga ati heba uzoza uraririmba indirimbo z'abasani jewe nzogufasha ndagufate mu mugongo ntibomwemerera uvuze ati ngoma ragwe nk'imiliyoni 50 ibyo sinabikora kuko sinsanzwe ndirimba indirimbo z'igisani yego afashije ku mutima nyine Imana ariyo we yafashije benda by'ibyuma kandi nawe yafashije bivanze nta gasigaye akaba yabifashemo neza twashimye abanditse ubutumwa no gasaba imbabazi ubutumwa nashoboye gusoma bakaba bukwiye umunani rero bose gusomye ko umwanya ubanye moto ndashimiye bose yabise gushimiye urakoze cyane natwe turabashimiye ndashimiye kandi Happy ndagushimiye Silas mugire urugendo rwiza kandi mugire ubuzima bishasha. Amen.